mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema wongeye kubasuhuza no kubaha ikaze makuru yacu yo muri aka kanya. Ubutegetsi bw'umujyi wa Rubavu mu Rwanda bwafunze amwe mu mazu y'ubucuruzi. Abacuruzi niho bafite bakorera ntaho bafite bakorera muri iyi minsi iri imbere. Ntaho dufite aho kujya kuko batubwira ko bazadukura hano isoko ryuzuye bakadushyira mu isoko ntiriruza hano tuzi n'igihe rizuzurira. Ntaho dufite aho kujya kugeza iyi saa. Ubuyobozi bwa Rubavu busobanura ko bugamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rubavu. Ni icyemezo twafashe hashingiwe ku myanzuro y'inama zitandukanye twagiye tugirana n'abaturage, aho tubasaba ko bagomba kudufasha umujyi ko ukaba umujyi wa kabiri wunganira Kigali. Uwo ni Jean Bosco Tuyishime uyobora umurenge wa Gisenyi mu mujyi wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu Burundi urukiko rukuru rwa Gitega rwakatiye gufungwa imyaka 10 abagabo babiri baregwa konona imva. Naho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rirasaba leta ya Tanzania kubahiriza uburenganzira bw'impunzi. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abayobozi b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uyu munsi batangiye gusuzuma icyifuzo cya Ukraine cyo kwinjira muri uwo muryango. Iyi nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Diane Nenazwa. Umukuru w'akanama gatwara ubumwe bwa Buraya Charles Michel yavuze ko afise icizere c'uko abategetsi b'ibihugu bigize uwo muryango baza kwemera badahigimanga ko Ukraine itangura intambwe ziganisha kuwinjiramwo. Inama y'abategetsi b'ubumwe bwa Buraya yo kwiga ku busabe bwa Ukraine yatanguye no munsi kuwa kane ikaba izohera ejo kuwa gatanu. Mu ndwi iheze niho komisiyo y'ubumwe bwa Buraya yasaba uwo muryango kwemera icifuzo ca Ukraine na Moldova, agahugu gato gahana imbibe na Ukraine. Ukwakira no kwemera ubusabe bw'igihugu kanaka bwo kwinjira mu muryango umwe bwa Buraya niyo ntambwe ya mbere igihugu cose kibwirizwa gutera imbere yo kuwinjiramwo. Uwo muryango ubundi urimwo ibihugu 27. Intambwe zigiye gukurikira niyo ubusabe bwa Ukraine bwemerwa, zirimwo ko ico gihugu kizoheza kigatangura kwerekana ko gikwije ibisabwa vyose vyo kuba umunyamuryango. Ivyo navyo bikaba birimwo ubutunzi butajegajega na demokarasi ikwije ivyangombwa. Abahinga mu vya politiki n'imigenderanire aha bakavuga ko kugira Ukraine yemererwe burundu kwinjira mu bumwe bwa Buraya bishobora kuzotwara imyaka igera kuri 10. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe mw'ijambo ryiwe ry'ejo kuwa gatatu yavuze ko yizera cane ko ibihugu vyose 27 bizomushigikira. Muri ivyo bihugu yemeje ko amaze kuvugana na 11, yongera ko kuri uno wa kane ategekanya guhamagara abandi bategetsi ba EU bataravugana kuri telefoni. Perezida wa Kameruni Paul Biya ku nshuro ya mbere yohereje intumwa mu Burayi gushishikariza abanyakameruni bakize babayo gushora imari mu gihugu. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Abategetsi muri guverinoma ya Kameruni bayobowe na minisitiri ushinzwe ibibazo by'urubyiruko n'inyigisho zo gukunda igihugu Mununa Futsu boherejwe mu gihugu cy'Ubudage. Futsu yavuze ko yifuza ko abanyakameruni bose baba hanze bashyira ku ruhande bibatandukanya kandi bagafasha guteza imbere igihugu cyabo. Uyu muyobozi yavuze ko guverinoma izasonera amahoro kugera kuri 40% abanyakameruni baba mu mahanga ku bikorwa bibyara inyungu bazakorera muri Kameruni, ikabaha inguzanyo igera ku $10,000 nta misoro batanze ku nyungu. Ibi ni ku rubyiruko ruba hanze ruzagaruka mu gihugu gushora imari mu buhinzi no mu bworozi. Kennedy Tumenta ni umushoramari w'umunyakameruni uba mu Budage. Avuga ko abenshi mu banyakameruni baba hanze bibagora kwemera ibyo bijejwe na guverinoma. Uyu munyemari avuga ko ruswa, imisoro iri hejuru no kutagirira icyizere Perezida Biya umaze imyaka 40 ku butegetsi bitera ubwoba abashoramari. Abanyakameruni baba hanze babarirwa muri miliyoni 5. Guverinoma ivuga ko abenshi baba muri Nigeria ahari hafi miliyoni 2.
hari n'abandi baba ahanini mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Budage, mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. barakoze bagenzi bacu batugejejeho aya makuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, nk'uko tumaze iminsi tubibabwira, i Kigali mu Rwanda hakomeje inama y'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth. Uyu munsi habaye inama yiga uburyo bwo kurandura indwara ya malariya n'izindi ndwara mu mwaka w'ibihumbi 2030. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jean Baptiste Micomiza avuye muri iyo nama. Jean Baptiste, mu magambo avunaguye cyane, ni ibihe byemezo byafatiwe muri iyo nama ya none? Iyi nama ibyemezo byafatiwemo nk'uko mwari mubivuze mutangira ikiganiro, ni ukwemeza intego yo kuba malariya yarandutse ku mugabane wa Afurika mu mwaka wa 2030. Abayobozi rero batandukanye bakaba bagarutse kuri iyi ntego uhereye kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho yasabye ibihugu bitandukanye kuba byakorana ku buryo intego igerwaho, bakava mu magambo bakajya mu bikorwa. Hanyuma hakurikiyeho n'abaterankunga nabo bagaragaza icyo bagiye gufasha muri uwo mushinga kugira ngo iyo ntego ibe yagerwaho. Hakaba harimo fondasiyo cyangwa umuryango uzwi cyane ku isi ufasha mu by'ubuzima wa Gates Foundation, harimo Melinda Gates, akaba nawe ari umuyobozi w'iyo fondasiyo, akaba yemeye gutanga inkunga kugira ngo icyo gikorwa kibe cyagerwaho, cyangwa iyo ntego yo kurandura malariya muri 2030, aho yatanze inkunga ya miliyoni 140 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma se hari ingengo y'imari bafite bakeneye kugira ngo iyo ntego ibe yagezweho? Ingengo y'imari irahari, bagendeye ku kigega cy'isi gikusanya amafaranga yifashishwa no mu by'ubuzima mu ndwara zitandukanye. Intego ni ugukusanya nibura miliyari 18 z'amadolari y'Amerika kugira ngo iyo ntego ibe yagerwaho. Kugeza ubu baravuga ayo bamaze kubona? Ntabwo muri kiganiro babashe kuvuga ayo bamaze kubona kuri ayo miliyari 18 z'amadolari. Gusa ukurikije ijambo rya Melinda Gates yavugaga ko aya mafaranga akwiriye kongerwa kwamaze kuboneka. Byumvikana ko ubu ngubu hari amaze kuboneka, kuko yavugaga ko izo miliyoni 140 z'amadolari Gates Foundation itanze aje gufasha andi ari kugenda aboneka kugira ngo babe bakusanya izo miliyari 18 z'amadolari y'Amerika. Jean Baptiste Mico Myiza, komeza ukurikirana iyo nkuru, urayitugezaho mu makuru yacu ataha. Urakoze cyane. Murakoze, nanjye ndabashimiye. Mu gihe hasigaye amasaha make ngo abakuru b'ibihugu na za guverinoma zo mu muryango wa Commonwealth bahurire mu nama ya CHOGM irimo kubera i Kigali mu Rwanda kuri uyu wa kane, abahagarariye ibihugu bitandukanye bakomeje gusesekara i Kigali mu Rwanda. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboye. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma iteganijwe gutangira kuri uyu wa gatanu. Uyu munsi abakuru b'ibihugu na za guverinoma banyuranye bageze i Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu bagaragarijwe ibyishimo akigera mu Rwanda. Yageze ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda, aho yahavuye yerekeza mu mujyi wa Kigali n'imodoka. Mu mujyi wa Kigali, Perezida Museveni yakiriwe n'abaturage banyuranye bahise bahagarika imirimo yabo bakajya ku mihanda kumwereka ko bamwishimiye. Abinyujije kuri Twitter, Perezida Museveni yavuze ko yishimiye uko abanyarwanda bamwakiriye. Yanditse ati:
nageze i Kigali mu Rwanda aho nitabira inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize Commonwealth. Ndashimira abanyarwanda ku ikaze mwampaye, murakoze cyane. Mu bihugu bituranye n'u Rwanda nabyo byitabira inama ya Kigali, igihugu cya Tanzania cyahagarariwe na Vice Perezida wacyo Philip Mpango. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyatangaje ko perezida wacyo, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, atazitabira inama ya Kigali kubera ko ihuriranye n'imirimo myinshi afite mu gihugu cye. Ibi byatangajwe n'umuvugizi w'ibiro bye. Undi munyacyubahiro wamaze kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bakoresha ururimi rw'icyongereza harimo Perezida Buhari wa Nigeria, uwa Ghana Nana Akufo-Addo, uwa Namibia n'uwa Sierra Leone Julius Maada Bio. Iyi nama kandi yanitabiriwe n'abayobozi b'ibihugu by'ibihangange barimo Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau, nawe wageze i Kigali kuri uyu wa kane. Yavuze ko mu byo azaganira n'abandi bayobozi mu nama ya Commonwealth harimo ibibazo byugarije isi ndetse n'intambara Uburusiya bwasoje kuri Ukraine n'ingaruka yagize, ndetse n'imyindagurikire y'ikirere n'ikibazo cyo kuba ibikenerwa na muntu mu buzima bwe bikomeje guhenda cyane. Igihugu cya Australia cyahagarariwe na Vice Minisitiri w'Intebe, mu gihe igihugu cy'Ubuhinde nacyo gifite ijambo rinini muri uyu muryango wuje ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza cyahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wacyo. Undi mutegetsi wageze i Kigali kuri uyu wa kane ni Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson, ari kumwe n'umugore we. Akigera mu Rwanda, Boris Johnson yavuze ko iyi nama izaba umwanya wo kuganira ku bibazo byugarije isi birimo inzara n'imihindagurikire y'ibihe ndetse n'amahirwe yo kwagura ubucuruzi Ubwongereza bukorana n'ibihugu byo muri uyu muryango. Biteganijwe ko iyi nama izasiga Boris Johnson ahererekanije ububasha na Perezida Kagame ku buyobozi bwa Commonwealth. Boris Johnson ageze mu Rwanda akurikira igikomangoma Charles wageze mu Rwanda mu ijoro ryo kuwa kabiri. Kugeza ubu akaba amaze gusura ibikorwa binyuranye harimo inzibutso za Jenoside ku Gisozi mu mujyi wa Kigali n'urwa Nyamata mu karere ka Bugesera. Igikomangoma Charles kuri uyu wa gatatu cyasuye umudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge wubatse mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Abamwakiriye bakaba basigaranye ibyishimo nyuma yo kugendererwa n'umushyitsi wo mu rwego rwe. Tubanye neza mu mudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge, turagabirana. Byabanje kuntwara igihe kinini ariko ubu narabyakiriye, turabana neza, turaturanye, niho nsaba amazi, niho ndahura umuriro, niyo mfite urugendo musigira umwana wanjye. Kuba mwarabonye igikomangoma kikaza iwanyu mwabyakiriye gute? Twabyakiriye neza cyane, kandi igikomangoma n'ubuhamya twamuhaye yarababaye, ariko nyuma aza kwishima kuko abanyarwanda bongeye kubana. Kugeza ubu abakuru b'ibihugu na za guverinoma benshi bamaze kugera i Kigali, bakaba bakoze inama mu muhezo mbere y'uko inama ifungura CHOGM izaba kuri uyu wa gatanu. Biteganijwe ko ku mugoroba kuri uyu wa kane bakirwa n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Inama ya CHOGM izasozwa kuri uyu wa gatandatu. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Dukosore gato. Perezida Nana Akufo-Addo ni perezida w'igihugu cya Ghana, mu gihe Perezida Hage Geingob ari perezida w'igihugu cya Namibia. Mu Burundi, sentare nkuru y'igihugu ya Gitega imaze guhanisha igifungo cy'imyaka 10 abagabo babiri, Ndayisenga Desire na Habyarimana Mbonimpa, nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gusenya imva 16 mu mujyi wa Gitega. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika ryateguye ryifashishije abanywanyi baryo, twayisomewe na mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda. Bashitse mu ngoro y'imanza uko ari bane bagirizwa, nayo Burundi Gratien, Desire Ndayisenga, Isaac Ndayiragije na Habyarimana Mbonimpa bambaye impuzu z'icyatsi kibisi ziranga abanyororo. N'urubanza rwatanguye mu masaha yegera saa 5 z'umusase. Sentare yabajije abagirizwa nimba bakeneye abashingwamanza abo bunganira, nabo bivugira ko bidakenewe, ubwabo bashoboye kwiregura. Urubanza kukibiriraho rwaciye rutangura mu idonido. Sentare yatanguye gusaba umushikirizamanza kwagiriza abo yashengeje. Umushikirizamanza yafashe ijambo yagiriza abo yashengeje ko hagati y'amatariki ya 13 na 27 basambuye imva 16 mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mushasha, bongera bibi bikoresho bikoreshwa mu gupfuka imva harimwo ivyuma n'amabati. Yavuze ko ari ivyaha bibiri, gusambura imva hamwe n'ubusuma bukabije. Abagirizwa bireguye bahakana ivyo baregwa. Gratien nayo Burundi yavuze ko we yafashwe ashoye bimwe mu bikoresho vy'izo mva zasambuwe. Uwo nawe yahakanye icyaha,
avuga ko ari uwitwa Emery yarabimuhaye ariko ananirwa gutanga umwirondoro w'uwamutumye, ndetse avuga ko atazi icyo akora canke haba mu gisagara ca Gitega. Gratien yagumye yemeza ko yarashoye ivyo vyuma kuwitwa Desire Ndayisenga basangiye urubanza kandi nawe yari yarengutse. Mu kwiregura, Desire Ndayisenga yavuze ko we asanzwe akora akazi ko gusudira ivyuma, ko kugura ivyuma biri mu kazi kiwe ka misi yose, ariko ko ivyuma bamuzaniye atari vyibwe kumva. Isaac Ndayiragije yagirijwe gushaka guhuvya amatohoza mu kwima inyamiramabi nomero z'abariko barondegwa mu kubakingira ikibaba. Umushikirizamanza yongeye yagiriza Havyarimana Mbonimpa ko ari we yarabitse ivyo vyuma vyibwe mu cumbi we. Uwagirizwa yahakanye ivyo yagirizwa, avuga ko ari umuntu atazi yaje abitaho mu gihe yaragiye kurondera ivyo afungura mu gatondo. Sentare yaciye imubaza igituma ataca abimenyesha inzego z'umutekano canke abatware kwiwe ahasanze ibintu biteye amakenga. Uregwa yavuze ko atamwanya wo kubimenyesha yari kuronka kuko yariko arihutira gupakurura ikamyo yarizanye indagara, ubona ko asanzwe akora akazi ko gupakurura imizigo ku isoko nkuru ya Gitega. Inyuma y'ikiringo c'isaha sentare ibumviriza, umukuru w'intahe yasavye umushikirizamanza gusozera imburano. Umushikirizamanza yasabiye abo yagiriza umunyororo w'impaga w'imyaka 10. Abaregwa bose basozereye basaba kwezwa, urubanza ruca ruja mu mwiherero. Inyuma y'umwiherero utarengeje iminota 20, sentare yaciyiza gusoma ubwo yaciye. Sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yahanishije umunyororo w'impaga w'imyaka 10 Ndayisenga Desire na Havyarimana Mbonimpa ku vyaha vyo kubomora imva 16 zo kumushasha n'ubusuma bukabije. Nyaburundi Gratien na Ndayiragije Isaac nabo bakaba bejejwe kuri ivyo vyaha niyo sentare. N'urubanza rwari rwitabwe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega batari bake, bakavuga ko urwo rubanza rubanezereye uko rucitse kandi bishobora gutuma ububisha nk'ubwo bwo kubomora imva budasubira kuba, narirya bituntuza bene gufuba babo. Arakoze Desire Atungimana udusomeye iyo nkuru. Mu Burundi kandi abategarugori bo mu Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi yo mu kiyaga cya Tanganyika babayeho bate? Iyi nayo ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi yadusomewe na Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Iyo nje ngaha kuruzi ndarangura nk'izo ndagara mbisi mu gihe ndandaza nyende zigahera. Abo ni bamwe mu bakenyezi bo mu gisagara ca Rumonge bakora urudandaza rw'amafi kumwe hawe ikiyaga ca Tanganyika mu Rumonge. Ako kazi bakora akaba ariko kabatungiye imiryango. Twebwe bariko bararoba turiyungunganya twarondera ukunyene uga ngo turabe ko turonka ibyo dufungurira abana. Twebwe imboga zabonetse turonka amafaranga tukiyungunganya tukaronka ico tugaburira abana, zitabonetse naho usanga abana badupfira ko n'inzara. Abo bakenyezi bakora urwo rudandaza bavuga ko mu kudandaza bagerageza gukura ko amafaranga bafungura bakongera bakaronka n'inyungu igereranye. Ku munsi turashobora kuronka amahera dushobora gutungisha imiryango yacu, tukaronka amahera dusumishiriza abana bacu bakaba, tugakomora imboga tukaronka tugura ubufu, turashobora kuronka 500 dushobora gufungura. Ariko rero barafise ingorane muri urwo rudandaza bakora. Ingorane nyamukuru bagira nuko iyo babuze imboga canke mu karuhuko k'abarobyi atamitahe baronka kugira bakore urundi rudandaza. Mu gihe bafunze turahangayika gose turateseka n'abana bakagwa udupfira ko n'inzara. Mu gihe zabuze turahangayika gose twaguma muhira nyene nta kundi ntaho tuja ntaho kuko nta kandi kazi dufise dukora. Nitubika amajambo matu yaronka tuyarya. Abo bakenyezi bagasaba amashirahamwe yitaho ineza y'abakenyezi kubafata mu mugongo kugira baduze umutahe bashobore gutunga imiryango yabo ataco binona. Kuri ibyo bisabo icegera c'uwurongoye ishirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Rumonge Afrabu Louise Nizigiyimana amenyesha kwico kibazo muri Afrabu bakizi. Mwishirahamwe bariko baregera abagira neza kugira bagira ico babafashije, ariko abo bakenyezi bagasabwa gukorera mu makoperative kugira ngo ifashanyo ibonetse bayironswe bari hamwe. Ibisabo byabo turabyakira natwe tukabitanga kubafasha amashirahamwe mbere nka Afrabu ibibazo nk'ibyo irakunda
gusa mu ntoki tuyasaba ntiyicaye turiko turasaba nabo baje mu mashyirahamwe bisanzwe ubu unye gukora uri umwe biragoye biraguhanga nyene kubera aka gatahe nyene kagoye no kuronka ariko ngo tubiri tuvurana ubupfu turiko turaraba rero tubahanura kugira ngo bashinge amashyirahamwe cyane bagira amakoperative. Urwo rudandaza rero rukaba ari rwo rutunze abo bakenyezi nk'uko bagenzi bacu bavyiboneye kuri uwo mweha wo ku kiyaga Tanganyika ku gice co mu Rumonge. Abo bakenyezi baba bariko badandaza amafi akiva mu mazi, mu gihe naho bataronse abayagura uwo mwanya baca bayanikira bakazoyadandaza yumye. Arakoze Thierry Ndayishimiye. Nk'uko mumaze kumenyera ako kaziki nakatwibutsa cya kiganiro muri Isanga tubagezaho buri munsi kuva isaa 10 kugera isaa 11 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda. Kuri uyu wa gatanu bizabyifashe gute? Ikiganiro kirimo gutegurwa na mugenzi wanjye Eugenia Mukankusi. Niki abakurikiye Ijwi ry'Amerika bakwiye kwitega ku munsi w'ejo, Eugenia? Edi, mu kiganiro muri Isanga cy'ejo tuzakomeza ibijyanye n'inama ya Commonwealth ibera i Kigali mu Rwanda ihuje ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Nk'uko bizi hari inama zitandukanye zagiye ziba ku ruhande rw'iyo nama ya CHOGM. Uyu munsi rero waganiriye n'abitabiriye inama y'urubyiruko. Ejo nanjye nzakomerezaho tuganire n'abagore nabo bazatubwira icyo bungukiye muri iyo nama. By'umwihariko tuzaganira n'umuryango utabogamiye kuri leta wita ku bana b'abakobwa babyariye iwabo. Ni umuryango witwa Mama Courage. Nuko rero Edi niyo gahunda mfite ejo. Tunakangurira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika cyane cyane ab'igitsina gore kwitabira icyo kiganiro kuko kenshi ntibagaragara. Siko bimeze? Ni byo cyane. Urakoze cyane Eugenia Mukankusi. Dusubire mu Rwanda. Abacururizaga mu mujyi wa Rubavu bararira ayo kwarika nyuma y'uko ubuyobozi bufunze amazu bakoreragamo. Ubuyobozi buvuga ko bwayafunze kugira ngo bwubahirize igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Gisenyi. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Abacuruzi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika kuri iki cyemezo cyo gufunga ibikorwa byabo by'ubucuruzi bavuga ko ari icyemezo ubutegetsi bwabatuyeho. Baravuga ko butigeze bubateguza kugira ngo babashe kubona ahandi bakwimurira ibikorwa byabo. Uyu mubyeyi yaravuga ko kubona aho kwerekeza ari ihurizo rikomeye. Kandi aho dufite aho kujya kuko batubwiraga ko bazadukura hano isoko ryuzuye bakadushyira mu isoko. Isoko ntiriruza ntituzi n'igihe rizuzurira. Aho dufite aho kujya kugeza iyi saa. Dufite igihombo gikomeye aho. Gute? None se niba twarishyuye amafaranga akaba akirimo tukaba tugiye no kubika ibicuruzwa nta naho tubijyana, icyo si igihombo gikomeye. Turasaba akarere kuzuza isoko tubona aho kujya kuko aya mazu ni menshi ntabwo twabona aho tujya ngo tubone aho dukorera. Tugera hafunzwe twabonye amatangazo avuga ko ahacururizwaga hafunzwe, ubundi hakagaragara imigozi yari izengurutse ku mazu bigaragara ko ahari nyabagendwa hatakinjirwa. Bwana Japhet Nshimiyimana uzwi ku kabyiniro ka Nokia hano ku Gisenyi nawe ni umucuruzi bafungiye. Kubona aho kwerekeza bimubereye ingorabahizi. Ni ikibazo gikomeye kugeza kuri iyi saha. Nkanjye ubwanjye umupanga wo gukora muri iyi nzu birambangamiye cyane. Ntabwo nahita ntekereza ngo nderekeza ahangaha kuko ari isoko rya Gisenyi. Murabona ko ritari ryuzura riracyari muri chantier. Yewe n'uyu mujyi murawubona nta yandi mazu dufite wavuga ngo ajyanye n'icyerekezo manini twajyamo. Kugeza kuri iyi saha rwose ni ikintu kibangamye ku bigaragara cyane. Bwana Nshimiyimana nyuma yo gufata icyemezo cyo kumufungira ubucuruzi agasanga hari icyo ubutegetsi bwakabanje kurebaho. Ubu mu by'ukuri numvaga nk'ubuyobozi bwagombye gutekereza kabiri. Bakabanza bakuzura rya soko bakatwimuriramo, aba ba nyir'amazu nabo bakabona umwanya wo kugira gute wo kubaka. Naho ngewe babikoze nk'ukungu umuntu babangamiye twebwe abaturage, nta nubwo bahimye nyirinzu sinawe uyikoreramo, ni ngewe bahimukiye nge n'umuryango wanjye. Igihombo cyo twakinjiyemo tuzasora dute? Twari tumaze no gusatanga n'ipatate ry'umwaka. Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika Bwana Jean Bosco Tuyishime uyobora umurenge wa Gisenyi hano mu mujyi yavuze ko bafungiye aba bacuruzi bagamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rubavu. Avuga ko iki cyemezo bagifashe bari bamenyesheje ba nyir'amazu. Ni icyemezo twafashe hashingiwe ku myanzuro y'inama zitandukanye twagiye tugirana n'abaturage, aho tubasaba ko bagomba kudufasha umujyi koko ukaba umujyi wa kabiri wunganira Kigali. Tumaze rege tubivuga, ariko ntushobora guhindura umujyi wa Rubavu by'umwihariko umurenge wa Gisenyi hatarimo inyubako zijyanye n'igihe. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twahisemo kugira ngo tube tubafungiye bahagarike ibyo bahakorera,
babanze bubake inyubako zijyanye n'umugi twifuza. Ubuyobozi bwa Rubavu bukavuga ko abananiwe kubaka kubera ubushobozi bakwifatanya bakagira ingufu. Burashimangira ko bwiteguye kubahuza n'ibigo by'imari ariko bakabona umujyi uko bawifuza. Inzu twafunze uyikoreramo afite uburenganzira bwo gushaka aho akorera muri uyu mugi, kandi uyu mugi nta nubwo ari umurenge wa Gisenyi gusa. Nyir'inzu nabyumva, n'abari bukenere ko tubahuza n'amabanki turabahuza nayo, hanyuma nitumara kubahuza n'amabanki babone amafaranga vuba bubake uwakoreragamo yongera agaruke akora, kugira ngo dutunganye umugi. Uyu mugi ntabwo uzatunganywa n'abayobozi, uyu mugi uzatunganywa n'abawutuye. Ijwi rya Amerika ryakoresheje ibishoboka rishaka abafite amazu yabo basabwa kuyavugurura, ariko nta n'umwe twabashije kubona. Aba barashinjwa ko bamenye icyemezo kibafungira ariko banga guteguza abakodesha amazu yabo. Inzu twabonye ubutegetsi busaba ko bazivugurura biragaragara ko ari inzu zisanzwe, nyamara ubutegetsi bwaduhamirije ko inzu zikenewe hano mu mujyi ari inzu z'amagorofa zigeretse. Ibi biriho mu gihe hari isoko rigiye kumara imyaka isaga 10 ryubakwa ryaranze kuzura. Iri abacuruzi baravuga ko ariyo bagombye kuba bahungishirizamo ibicuruzwa byabo nyuma y'uko birukanyweho bacururizaga. Umurenge wa Gisenyi urabarura inyubako 18 zafunzwe ku ikubitiro nk'uko babitangarije Ijwi rya Amerika, ariko zirimo imiryango myinshi ikoreramo n'abacuruzi benshi. Biragoye kumenya umubare wa nyawo iki cyemezo cyagizeho ingaruka kubahahiraga cyangwa basabaga serivisi aha hafunzwe bakagira icyo basaba leta. Leta nibafashe mu gihe batarabona aho bimukira hariya mu iriya soko, babe bari gukoreramo handi isoko niryuzura, bababwira ati mwinjire mu isoko ari uko wenda isoko rihari ryuzuye, ariko mu gihe leta yuzura niba bareke baba bari gukora. Ugira ubusa Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu gihugu cya Tanzania, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rirasaba icyo gihugu guha impunzi zahungiye muri icyo gihugu umutekano no kubahiriza uburenganzira bw'impunzi. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Joven. Iryo jambo ryashikirijwe n'umuserukizi wa Seri Komine Kasulu Bwana Peter Maro mu nama yari yafatiye kuraba ibibazo bihambariye impunzi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu nkambi ya Nyarugusu. Ivyo bibazo harimwo umutekano muke, kuburabuzwa kugira impunzi zitahe ku nguvu, kuronswa imfashanyo z'intica ntikize hamwe n'ababurirwa irengero, bigatuma umwidogo mwinshi mu nkambi. Bwana Peter yavuze ko Haseri ku bwayo minsi yose izohagarara ku ruhande rw'impunzi no kudahengeshanya mu kuzimfashanyo zisabwa mu gihe abantu bose bahunze kubw'amabi bahuye nayo bakeneye gusubira mu bihe vyabo nk'ivya mbere. Kila mtu ana haki ya kuweza kuomba hifadhi na kupata ukimbizi katika nchi yoyote ambayo amekimbilia, na hili si swala la mjadala. Buri muntu wese arafise uburenganzira bwo kwaka indaro no gusaba ubuhungiro mu gihugu yahungiyemwo. Iri kandi si jambo ryo kurinda kuyagako. Haitakiwi mtu yoyote kuweza kurudishwa katika nchi ambako usalama wake na uhuru wake uko matatani. Ntibitegekanijwe ko umuntu ashobora gusubizwa mu gihugu aja avamwo mu gihe umwidegemvyo wiwe n'umutekano wiwe biriko birahungabana. Wakimbizi wanaokimbia lazima wapewe usalama wa kulinda haki yao pamoja na heshima yao. Impunzi zose rero iyo zihunze ni ngombwa ko zirindwa mu mutekano kandi agateka kabo kakubahirizwa. Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zo zisanga buri muntu afise uburenganzira bwo kurondera no kuronka umutekano ukwiye. Kubw'iyo mpamvu zisaba leta ya Tanzania kudashyira mu kaga umutekano w'impunzi, ahubwo ibandanye yubahiriza agateka kazina mpunzi nk'uko yabikoze kuva kera. Rero tubasaba kweri kimba twarahunze igihugu cacu, twahunze kubera ata mutekano ukwiye uhari. Twosaba bakareka kugira iki kwama baje kudufata ko twahunze umutekano muke uri mu gihugu cacu. Turazi neza umutekano mu gihugu cacu kutarasubirana nk'uko vyamye hambere. Nukuri turasaba kweri ko twokurikiranirwa ubuzima bw'iwacu, tukakurikiranirwa umutekano kweri, tukaronka umutekano ukwiye. Mugasanga abarundi tuguma ku katsiko ko kwitwa abantu b'abagizi ba nabi, kandi natwe atanabi nimwe dufise. Umuntu amaze kubahunze kimwe coco no kumenya ko yagize ikibazo no kumwitaho hanyuma agafashwa ibikwiye gufashwa bikenewe. Kuva mu mpera z'umwaka w'2019 leta ya Tanzania yarafashe
ingingo zitandukanye zo kuburabuza impunzi kugira zitahe ku bwinshi. Mu nama ziheruka kuba, leta ya Tanzania yagabishije amashirahamwe gutanga imfashanyo z'intica ntikize ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, naho izi neza ko ari guhonyanga agateka k'impunzi. Minsi yose impunzi zama zidoze yuko umutekano wazo ari muke, harabicwa no kuburirwa irengero hafi buri mwaka. Kuburabuzwa no kutaronswa imfashanyo zikwiye bigatuma ubuzima bubi mu buzima bwo mu buhungiro. Naho biruko, HCR yo ivuga ko minsi yose izohagarara ku ruhande rw'impunzi mu gihe ibibazo vyabo bitarakemuka. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika. Ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi. Nshimire Engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonné Cyubahiro kuri mikro. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza umugoroba mwiza.